mani nta kuntu wovuga ngo umuntu yatuye amapine muri 2015 kandi turi muri 2023 ya 2015 vyarahise justement abababariwe barababariwe ivyabaye vyarabaye twaravyibagiye ubu turi mu Burundi bushasha kandi ngaha bagiye muri politique kandi ngaha ubugiye muri côté politique jewe ndabivuza aha ndazi yuko kigene kuza gushikirana n'idati kandi ndazi yuko uza kunyandika ko ama article jewe uranzi sivyo urabizi yuko jewe yuranditse ikintu ndakwandikira inbox urabizi kandi ndaguha gasopo je rero ikintu ndakivuze kubera ko shavuye sino je sinza mvuga ibintu byawe ko nta mwanya je no bigira ibintu byawe ibintu byose postinga ndabiraba nkabicaho mugabo nimba jewe nemeye gukora iyi topic NELLYNAT nikorera bimbabaje wewe nta dura ofisi yo kubuza umuntu ukora igitera mu gihugu kuko nta kintu na kimwe wewe ujeje mu gihugu nta giti na kimwe ufise mu gihugu wewe cyo kubuza umuntu kwinjira mu biro na bimwe jewe ndabizi kuzobona ikiganiro canje nakoze jewe ninga je nanje ndahara jewe la vache originale ndakora amabezi atandukanye mugabo ndafise limite hariho vie privée y'umuntu utoshora gushira habona ego twese turakora amabezi mugabo gira buzz ikintu cy'ubu buzz mbese buzz murasaba icari cyo oya no muntu niko yamwandikiye muri commentaire yamubwiye ati nushaka kuzana vie privée y'umuntu kuri ku muntu hari n'ivyo yanditse ku kundi munyamakuru yitwa Simbizi wase Mavumba ngo ari umwana ngo atigize yandikisha ngo ibiki yavuze ngo eske ivyo haraho isabisaniye ni indasi yacu Kazwa TV. Salut tout le monde, ça va? J'espère que vous allez très bien. C'est la vache originale nkuko musanzwe mubizi ikiganiro naco murakizi ni cyakindi nyene ni Place 257 Indasi ni ikiganiro muba mushikirizwa na jewe la vache originale hamwe n'abantu batandukanye bivanye n'uwo je nifuza kudukorana kubera yuko babigoye ko ndababwira ko ndiko ndakorana n'umuntu kanaka kubera yuko ejo muzamumva n'abataye mu wundi ejo nkabata mu wundi ejo nkabata mu wundi ubu rero nzose ndababwira yuko ari umuntu mushasha tuba turi kumwe donc bisigura yuko akazokomeza kugumana nanje azagumana nanje vyanse naho ale rero ikiganiro ni cyakinyene ni Place 257 Indasi aho tuza turavuga ibintu bitandukanye biri bikorera pasa muri Indasi ya Place 257 uyu mugezi wanje rero ni mushasha sinzi ko mubona ni muremure nkanje finalement nge naronse umuntu muremure angana na Mishu Miracle ngira ko ndamwakira yitwa Nadeje cyangwa urafise indi zina nawe nisha witwa ngo na Mignone yego cha nitwa Mignone kandi urabona niko bita si ibintu negeresha Eske Mignone ni zina ryawe canke ni ryo witiriye ni zina ryawe ry'abavyeyi na Nadeje abavyeyi banje barize baranyise amazina atatu okay sasa rero aha tukweto zinka Mignone canke Mignone niryo banze kuri Kazwa TV yes ibintu birakaze okay sasa rero jewe muri ziko turakora like Mignone nkuko muyibona ari Mignone voilà ako nyene karibu cyane sha karibu muri mu bwami bwa Kazwa TV yes merci beaucoup karibu mu kiganiro canje si iki wawe turagisangiye Alvin monande tuna kariho ko namye ndagikura wari urimo Nikuwe utari bwambona nako ko ryeho nkoko ko je no musibona ryeho gusoma ahubwo vuga ubu je ndi mushasha ubu tugiye gusata yikora apana turagisangiye uko je nakitanga je ndi jenyene bro okay warakoze kugitanguza kugira nandi ndakizemo take 5 uno musi rero sa dufise topic zirenze cyane dufise topic irenze cyane ariko inababaje sinzi ko mwana energy yanjye kigabanuka kubera yuko ni ibintu bibabaje ariko jewe nibaza yuko kubera yuko amashuri nize atari menshi cyane kandi kwishuri sinigeze niga ibitabo cyane bisigaye ko ibintu byo gusoma nyarusasi ibintu byanje no kwifuza yuko mugenzi wanje ngaha Mignone yes confidence rero sasa yifitiye ya Mignone arareze normal yitifitiye confidence nta nabandi bakwemera utegeza kubanza kwiyemera kugira abandi bakwemera yes waruzi none respect man dutemo rero dutemo topic tuzakora no munsi topic tumuzakora kuno munsi nibaza ko ija gufasha abantu bacu kuko ni ibintu byinshi tumaze iminsi tubona abantu batudoga mu commentaire muguno munsi twajogira ngo tubisesangure tuje mu mizi yavyo yes nabo tuzaza kuvuga ku bintu by'abantu basigaye binjira mu buzima bw'umuntu yes ugasanga c'est vrai bakora akazi neza mugabo
bakasha babexagera mu kuvuga nyene ubuzima vie privée y'abantu yes bakabishira ku ma réseaux sociaux vie privée hajya mu buzima bw'umuntu irabaho hari umustar yavuze ngo nta umumenyesha makuru yavuze ngo umustar ngo nta vie privée afise ni vya vrai nta vie privée afise umumenyesha makuru ngo nta mustar agira vie privée ego byo birabaho wewe none ko bari umumenyesha makuru akaba ari n'umustare nazane nawe nyine vie privée yiwe turabe azayivuge turabe nta muntu numwe atabura vie privée man none se nimba wisaba ko kugitanda uzogenda ubivuge ku makamera banzi kuri mignonne en plus de ça bakaca bumva izina ry'umuntu yitwa mignonne kipise mu gitanda vraiment birababaje so nose abafise ma vie privée yisha abafise vie privée yiwe nivyo tugiye kuvuga ko kubera ko rero wewe tuza kuvuga ku bantu babiri yego batariko baritwara neza mu bukazi kabo umuntu yitwa NELLYNAT n'umuntu bita Chimmanda Moses kandi ngaha jewe murabizi ngene meze jewe ngaha ikintu akizanye ngaha mbanje kwidebata ko nkumenyesha makuru sivyo mbaze kwidebata ko nk'umuntu aserukiye abanyagihugu abanyagihugu bataba bafise abantu babaraba kuko abanyagihugu bashobora kuba bafise ikintu kimubakiye mu mutima nayo giserura nta bana bafise ngo cyo bashika ku mugabo twebwe tuba tuje ngaha kuvuga ibintu tuba turiko turumva ku banyagihugu bato tukaza ngaha kubishikiriza kugira ngo bishoboye gushika ku bantu bose bibashikiye sivyo rero iki kintu abanyagihugu ariko akidogera cyane niyo mpamvu tukizanye ngaha ibintu bibiri twabibonye vraiment kandi abantu nibaza ko barababaye vraiment la majorité ugiye kuraba mu ma commentaire abantu bagira kuko commentaire zigwa n'abantu kandi muri bose aba star mugabo abantu bagira mu commentaire urabona ko ari ibintu bibabaje c'est vrai hari umuntu usanga aramukunda NELLYNAT hari umuntu usanga akunda Chimmanda Moses mugabo akavuga ati cette fois-ci urexagere bon en fait ndibaza yuko imbere yuko tuvuga kugira ngo abantu ntibave bavuga ngo akana kamuri ko murababeshera ngo ibiki nibiki ngo vya vrai ngo yuba usakavuga ivyo bintu ngo muri sire uraza ibintu ngene biba bimeze rero niyo mpamvu no musi twavuze ati reka turaza kubasomera abo bantu ivyo bintu baba bandise imbere yuko tubidebata ko tubaze tubibasomere mubanze mutahura ibintu abantu banditse kuko si bose baba babizi si bose baba bamanya ibintu biko birabaho muri Indasi+257 sivyo rero turaza kubasomera ibintu byose NELLYNAT yandise n'ibintu ujya Chimmanda yandise hama tuce tugiye icyo tubivugako reka tuje kwa NELLYNAT d'abord hama dusome byose tuce dusoma n'amakomantere abantu bandise hama tuce tugirako duhanura reka duhera ko nibaza ko tuza guhera kuri iyi stat NELLYNAT ya postinze ariko aravuga ujya mu boss yazanye de Ben ujya wa now ujya mu wa now company urafise article mbega ujya mu boss yabanje kwandika about NELLYNAT yes yaravyanditse okay screenshot turayifise oya ujya wa now company ntabyo fise tuze kuraba naho nyine tubisome kugira ngo abantu barabe source y'ibintu aho vyavuye sivyo bisigura yuko oya banzu gire ko usoma ni NELLYNAT ya commencer canke ya publier ya publier kuri intoze yiwe ya Facebook hamwe no kuri statut yiwe okay none se ikumengo ni comment oya iyi NELLYNAT niyo yavyanditse iyi ni commentaire iri munsi ni umuntu yagize commentaire uyu ni usi NELLYNAT yagize commentaire canke ya postinze iyi ni caption ya postinze no kuri statut yiwe yabipostinze cyane okay tuashaka kubisoma rero reka tuanze ko dusome neza na neza ibi tubona ngaha ibi umubosi wa now company yanditse ivyo vyavugiwe hariye before ya vyose nuko tuanza kubisesa wewe mignonne bose sibazi gusoma niko ikintu tubazi ko kitoroshe gusoma we go haranditse ngo ni kinyamakuru ntera jibe cavyanditse haravuga ngo uwazanye umuririmvyi de Ben ahisemo kubivuga byose kandi nivyo yavuze jo muri press conference yahaye abamenyesha makuru press conference yabere kuri World Beach haravuga ngo yavuze ati ndoki nivyo yavuze wenyene ngo kukijanye no gufungwa hoho ngo maze gutembera ibihugu bigera kuri 25 ariko nta gihugu na kimwe ndigera mfungwamo hama ibijanye no kutariha abaririmbyi nibaza ko byavuzwe kubandi ariko abo byari abo byari vyega donc biraba nibaza ko atanumwe yigeze agaragaza umwidogo bisigura ko ibintu byose byari bimeze neza ngo ariko ngo ivyagoranye ntivyobura nuko
ahari hategekanije gukoreramo igiteramo ubwa mbere hagize ibigorana mu nyuma tuza gukorera mu kigo c'abasirikare messe des officiers kandi hakaba hasanzwe hafise amategeko n'amasaha ibirori 23 bidashobora kurenzako ni nayo mpamvu hari abaririmbye mutashoboye kubona bariko bararyohera abakunzi babo yabandanije avuga ko ibiteramo bikibandanya afise nabishasha ariko arategura vuba cyane mu mwitega yego uyu ni boss wahe wa now company sivyo murakoze cyane ufite n'igihe yarabajijwe ko hari abaririmbyi batagiye guperforminga kuri stage nka Big Fizzo n'abandi bari bitezwe ariko aravuga ati normalement amasaha ntiyubahirijwe ku baririmbyi abandi batumiwe bavuga ati baje bacerewe niho rero baciye yaciye yishura kuri ico kibazo mbega hari indi article nayo nabonye kuvyerekeye NELLYNAT nyene yari yandise ariko nta article nayo mbona ariko reka tugire ko mumvise rero uyu mumvise ni namajambo y'ijambo bose nawe yavuze nivyo yavuze abwira abamenyesha makuru donc yes mugabo twarigize kubona n'amapost social asirikira yuko afunzwe kumwe n'ivyari ivyo rero ntivyari yavyemera imbere y'abamenyesha makuru no kuvuga ngo ibintu yavuga imbere y'abamenyesha makuru bisigura ko ikindi naco kuri messe des officiers twatuzi neza na neza yuko igiteramo 23h kiba giheze hama debeni sasa 22h ari kuri stage sivyo yego kandi ikindi naco yavuze ati hari ibintu byinshi byahindutse kubera ikibanza categezwa kuberamwo ibirori sivyo vyabereyemo kumvo tumva atavuze peut-être ko abaririmbyi bari biteguriwe kuza kuririmba bataje ku masaha bari bavuganiye bavuga ati peut-être ko bataje ku masaha ko je ndibuka yuko na jewe je nashise hajya nashise ya 22h nasaze de bene kararirimba aravuga ati abandi baririmbyi baje baciriwe rero harabaye no gutubahiriza umwanya none se wumva tuvugana ukuri sivyo wowe ndagutumiye mu giteramo canje minyone ni jewe n'umusitari w'igiteramo bisiwe ko ni jewe ntegezwa guhereza igiteramo wowe wumva yuko wowe woza jewe namaze guza kuririmba ukibaza yuko uririmba ikindi naco Alvin nuko nimba nakubwiye kuza guperforminga 19h bisaba ko 19h nimiburi moins 10 ubu hari narushi uza 19h30 wumva atari umuririmbyi wundi ubugira ivyo nivyo okay tujya ko dusoma ntuze ya NELLYNAT n'amastati yose iraza kungora gusoma oya nimba nawe nyine yabisize en public urumva twebwe nk'abantu kubisoma gusa kubera abantu bose ho bamaze kubagirako reka tufashe rero abatarabibona ijambo kurindi kugira ngo nitwateko turavuga abantu batahura ibintu tuko turavuga ivyari ivyo aravuga ati uyu muswa w'umuescro no kumuvugutira neza akazotahura yuko kunwa kokayine atari icayi ngo yibaza yuko ari umuhinga ariko reka duhingure vuba ndashira habona video ziwe mushenzi nta mahera ugira bandanya ubesha ariko nta giteramo uzontegurana ngaha ku butaka bw'igihugu message yashitse kubo waronse audience nkufashije nta biro uzosubira kujamwo ngo bandanya kweli akantu kari no kuntu kari avuze gute biro wimukiriza zijyanyo ngo biro uzosubire kujamo ngo nta biro uzosubira kujamo bandanya winukiriza zijyanyo z'abakuburiye zijyanyo zijyanyo z'abakuburi barabara mshenzi kafiri waturiye amapine vyose tuzobivuga okay mu giteramo cha deben NELLYNAT twarabonye yaragaragaye muri staff yuko yararimo sivyo yego mbe canke NELLYNAT nibigeze bamuhemba nawe nyine that's why yacagira gashavu magana normalement naho batari kuba bamuhemvye hariho ukwishuza mu buryo buri bwumvikana ukavuga ati jewe nimba publiye uyunye namba avuga ati yiyemeye mu byo yari karavuga akishuza amafaranga akadoma ko rutoki kuvyo hakareka kuza dossier y'ivyo yabagira iki nabagira iki nivyo yakoze nivyo atakoze none ikintu kimwe kwanza amaza kubaza sivyo kimwe gusa
hari ibintu abanyagihugu bataba bakwiye kumva no mu matwi yabo. Icyambere ngo ujya muntu ananya kokayine. Tubizi gute ko ananya kokayine? Baramaze kwisangira. Ahubwo ayinywera he? Ayinywera he ko tuzi mu gihugu cyacu ibiyayura mutwe nk'ivyo byose tubikomakome nta byo baho. Bicahe. Ubundi ati ta foto nta cabaye. Ufite amafoto omo hariho amavideo na. No, il faut que tumenya exactement est-ce que baramaze gusangira nyako kokayine? Est-ce que uyo mujama aramaze kunyako kokayine amubona kuko nimba nyako kokayine bashobora no kumufata. Kuko ico nikiyayura mutwe na nuzenya intwaro yacu ntiyemere nuzenya ntiyemere abantu yuko ashobora konsoma ico kintu. Wowe ukacivuga ko umuntu nico kintu. Uramwambisa ibara. Muri public. Urazi ko kurikiranwa n'abantu. Then kashubi tuze turaraba abanyamakuru tuze turaraba ibintu tuze turapostinga cyangwa ibintu tuze turapiblia. Nushobora kuvuga umuntu ko nyako kokayine ikiyayura mutwe. Urazi ko bomufata. Barashaka kumufata akavuga ati bakamubwira turashaka kutwereke yuko kokayine. Ugasanga uri kwegera umuntu ugasanga umuntu bari kwamugirira nabi kubera ijambo ry'umuntu. Icya kabiri. Ivyo vyamanyo y'abantu bakubura mu ibarabara n'ibintu vy'ibiteramo bisa nihe bisani. Numva taho bisani ni justement ni chose twako tuvuga tuti. Icya gatatu. Ibintu vy'amapine vya 2015. N'ibintu vy'ibiteramo cya Beni nihe bisani. Nta nange bisani n'igiteramo. Twese turabarundi sivyo? Twese turabarundi. Kandi twese turashavuzwa. Mugabo rero iyo umuntu uzi yuko ufise ishavu rya hafi cyangwa uzi yuko shavura n'ingoga ukwiye mani kuza uramenya ingene ushobora kwikontrola ishavu ryawe gukontrola ishavu ryawe je veux dire. Mani nta kuntu wovuga ngo umuntu yatuye amapine muri 2015. Kandi turi muri 2023 ya 2015 vyarahise. Justement abababariwe barababariwe ivyabaye vyarabaye twaravyibagiye ubu turi mu Burundi bushasha. Kandi ngaha bagiye muri politique kandi ngaha ubugiye muri côté politique. Kandi politique we ntibikwerekeye nawe. Turagukunda kabisa NELLYNAT. Jewe kabisa urabizi ndagukunda ariko ico kintu ntago nemeranye nawe na gato yuko ushobora kuvuga ibintu vya 2015 muri 2023. Kuko ujya mujama nta bino. Est-ce que nk'umuntu yakubwira zara amafoto yo muri 2015 twari kujya mujama tuza kumubonamo uwo ironka? Nibaza ko ariho urazi ko ibintu byabikurikirana n'abantu benshi hari abantu benshi bari hejuru abatware bakurikira ibintu byawe. Ese urazi ko muri government hari abantu bakurikirana ibintu bandika bacha bana muri government kuya kuntu wirigura posta ntuzenya premier dame kuya kuntu wirigura posta abantu bo mu nzego bace babona kandi wirigura posta ibintu vy'amanyo ibintu vya kokayine ibintu vy'amapine. Ibyo bintu vraiment birababaje. Je ndibaza yuko osi ashobora kuba afite ikintu yishimikiriza kugira ngo azaravuga ibintu nk'ivyo. Kuko nta muntu yovuga ngo nta nabihu zose yakwinjiramo. Ngo nta bihu zose yakwinjiramo ngo nta giteramo zose yakunkurana nga mu Burundi urinde wewe. Atubwira ahubwo izo nguvu nyene kugira ngo bivuga atashobora kuba afite indi ntonde tutazi. Ashobora kuba afite indi pouvoir peut-être turazi mugabo icyo yomenya cyo nimba hari abantu bamushigikiye baramubesha. Baramubesha kuko nta kuntu umuntu nawo ubushigikirwa n'ikintu kanaka yuko ushobora kwararaza umuntu w'umugabo muzima uvuge yuko yagiye muri 2015 aratuye amapine turi muri 2023 uvuge yuko iyo ni politique kandi tutakwerekeye nk'umuntu wani kwerekeye uvuge yuko atabiro na bimwe azofa yinjiyemo cyangwa atagiteramo azogukorana mu gihugu wewe urinde wewe kuvuga ishobora kubuza umuntu afite amafaranga yiwe ngo akore igiteramo igihe yari yateguye ni byaciye kuri we igihe yari yateguye rero cyangwa naho nimba ari buzz naho azeza arashira munsi entre parenthèses buzz voilà kugira ngo twese tubone yuko ibintu yandise ari ubufu ko atanuze atagace tuza kubiha mugabo mu mwanya utandise ko buzz tukaba tuzi ko wirigura posta abantu bo mu nzego abantu biyubashe wirigura bashira ko ubavuga ko amajambo meza cette fois ukacu posta uri kuravuga ibintu vya 2015 vy'amapine ukacu posta uri kura wewe uri kuragiriza abantu ko nyama kokayine ukacu posta uri kuravuga yuko kanaka atagitera amasofa gutera agize wewe agukoranye mu gihugu tukaba tuzi ko atagitina kimufise muri gouvernement none ngano yumva yuko uri kuri kwegera ariko ari kwegera ya rero jewe ndetse ko twese turanyamakuru sivyo twese turabanyamakuru twese turabarundi twese turinga kugira ngo dushoboye kuzubaza abantu kujya mu bintu vya politike kujya mu nzirambi niyo mpamvu twese abantu dukora amabeze abantu baba journaliste abantu dukora ama TV online abantu baba star turinga haba baririmbyi turinga kugira ngo dusamaza abantu kugira ngo dukure bijya vyumviro vy'abantu mu mitwe
bivyumviro bibi tubibakuremo tubaryohere mu bintu vyiza wewe ukacuzana ibintu byo gushaka kandi guturira Jesse nibaza ko ari umuntu numwe yo gushigikira ari commentaire hari umuntu yanditse commentaire tuyisoma kandi si no mu Burundi Anseta no munyarwanda tuyisomye commentaire yanditse ngo commentaire umunyarwanda yanditse nibaza ko ari kuko nawe nye yabigaye si no mu Burundi wacu yabivuze ati ntibikwiye ko pe mukwiye gushigikirana bisigura ko reka agaya inyifato ya NELLYNAT ngo mugasenyera umugozi umwe bitari ibyo mwese muzaguma hasi rero nje ndumva uvuze nabi pe nta kinyabufura kirimo ubu yavuze ati nta no kwizera ico wovuga cose kuko werekanye ihangana naho ibyo kumutera ubwoba ngo naho ibyo kumutera ubwoba ngo ntazongera gukorera mu gihugu wibagije ko mwese wiyibagije ko mwese ari canyu mugifiteho uburenganzira bumwe ikindi ni investissement mu gihugu nta wamuhagarika kuko waba uri gusenya igihugu ahubwo wafungwa rero je uvuga neza kuko ndabizi wakora neza kurutaho wowe uvuga ngo wohagarika umuntu ntakora igiteramo wewe urinde wala kandi kindi naco ni investissement erega bira igiteramo honyene zijya stage urasa amaraga zikotwa plus de 10 millions none ayo 10 millions abaje mu gihugu arenga imiliyoni 10 zirenga aho nturashira ko amakora atanga ibiki abaririmbyi atumira ibiki amahoteli ayo mamiliyoni abazanye mu gihugu wewe urero uravuza ati ngo nta mamiliyoni yawe dukeneye mu gihugu cyacu cy'u Burundi uzuyatwara handi kandi igihugu kira amafaranga wewe urinde nishaka nyine tuko turahagararako uyo muntu yanditse amajambo ajejwe iki muri iki gihugu question mark jewe ndabizi kuzobona ikiganiro canje nakoze jewe nanje ndahara jewe la vache originale ndakora amabezi atandukanye mugabo ndafise limite hariho vie privée y'umuntu utoshura gushira habona ego twese turakora amabezi mugabo gira buzz ikintu cy'ubuzz mbese buzz murasaba icyari cyo oya no muntu niko yamwandikiye muri commentaire yamubwiye ati nushaka kuzana vie privée y'umuntu kuri ku muntu hari n'ivyo yanditse ku kundi munyamakuru yitwa Simbizi wase mavumba ngo ari umwana ngo atigize yandikisha ngo ibiki yavuze ngo eske ivyo haraho isabisaniye ni indasi yacu birababaje yanse ngo nitunganya brand ngo gabanya ngo bandanya Facebook ngo mandazi ngo ibisigaye ngo ejo urambwira nkuhe ayo kogesha ngo kajya kambabura ka ngo nkwibutse yuko wa mwana wo kumusaga utaramwandikisha vuba ushengetswe narabonye n'ibintu yanditse kwa DJ Paulin yuko ngo ari umukobwa ngo yateye inda mu Bubirigi yuko ngo yatumye ko ngo abantu bica uyo mukobwa kugira ngo ntibige none ibaze guposta uri umuntu ubwenge gaposta yuko kanaka yatumye ko abantu baje kwica umuntu wewe ucumengo eske urumva yuko bifise sens iperereza rihera kuri wewe eske ibintu bikora Belgique wewe abantu bari mu bibiri gitako turumva bariko baravuga wewe uri kuravuga gute uri kuravuga ko umuntu yashase kwica umuntu yavuze ngo afise ntonze nyinshi ngo afise abantu bamurabira benshi dongira afise ino umusa azofungwa rero azozabana abo bantu bamurabira benshi ko nta kuntu wo kwemeza neza na neza yuko ngo kanaka ngo yari yanugisa abantu kwica umuntu kanaka imagine kwica uratabira ico kintu ntago ari beze na beze zuko zibaho nivyo bintu nibibaho vraiment nivyo twako turavuga ati hari ubuzima bwo gupublier no mundi buzima atari na beze kuvuga umuntu aba mu gihugu cyo hanze afise passport y'igihugu cyo hanze afise amafaranga yiwe uvuge ngo ni shonji uvuge ngo ntaca afise uvuge ngo numuswa ngo fake milliardaire none nimba fake milliardaire yajya miliyoni yose yakoresheje yakuye tuze turaraba ibintu yego twese turashavura muga tuze turaraba ibintu dupostinga mu mbuga zacu sivyo kubera yuko ibintu vyacu birabwa n'abantu benshi kandi jewe ndabivuza aha ndazi yuko ikiganiro kuza gushikirana n'indati kandi ndazi yuko uza kunyandika ko ama article jewe uranzi sivyo urabizi yuko jewe yuranditse ikintu ndakwandikira inbox urabizi kandi ndaguha gasopa je rero ikintu ndakivuze kubera ko shavuye sino je sinza mvuga ibintu byawe ko nta mwanya je no bigire ibintu byawe ibintu byose postinga ndabiraba nkabicaho mugabo nimba jewe nemeye gukora iyi topic NELLYNAT nikorera bimbabaje wewe nta dura ofisi yo kubuza umuntu ukora igiteramo mu gihugu kuko nta kintu na kimwe wewe ujeje mu gihugu nta giti na kimwe ufise mu gihugu wewe cyo kubuza umuntu kwinjira mu biro na bimwe muri iki gihugu icya kabiri mani nta dura yo kuvuga umuntu ko nyako kaine cyangwa ko nyikiyura muti cyari cyo cyose utarakimufatana
canke udafise ifoto ariko arakinywa canke video ariko aragikonsoma nyakiyayuramutwe ya na droit wowe yo kuvuga yuko mu bisanzwe yo kumwambika ibara ku muntu yaramwambitse ibara bro yo uzompostinge mugabo umenye jewe nvuze ukuri ibi bintu ntago ndagushigikiye na gato ibi bintu byo kuzurazana vie privée y'umuntu buzz urakrea ikintu kizana polemique apano kuri k'umuntu ushaka gushira habona mu bisanzwe wose kuri katamusi n'umurashira ku ivyawe ahabona ni ntungane kubera ikintu utabishirako dufate ko ari ntungane basi mugintungane niyo sasa rero umviriza hari amaterme umuntu wa muposta premier dame ku mastati yawe wa muposta abantu bo mu nzego batandukanye uriko urabatera amashugwe uriko urabavuga neza bace babona nyine za stati zawe nyene uposta ko abantu bo muri government uriko urabavuga neza uriko uraposta ko ibintu vy'amanyo vy'amakokaine ibintu vyo muri 2015 cyabyo ibintu birababaje bro bire nta discipline birimo moi je te dis la vérité jewe ndi umuntu je ndakora ibintu byinshi cyane bibi je sindi umweranda ariko rero hari igihe naje we mbona mugenzanje nkavuga ati uyu mugenzanje wewe ni laisse tomber rero sasa udashase guhinduka kabisa je sinibaza yuko nimba naho nyine wowe ufise abantu bagushigikira kuvyukora bariko rakumugaza nibo bantu bariko rakumugaza normalement abarundi tukwiye no kukwiyamiriza man na kuntu urazana vie privée y'umuntu mu bantu hanze vraiment en plus je ramaze kumvuga ko byinshi mugabo jari umusizo mvuga ikintu kabisa bibi bindi bintu kandi là c'est de la vérité urabizi yuko dukundana mugabo jewe kabisa mvuze ko ikintu mbona yuko ebana je tworondera na mon frère oya nivyo neza neza tukaca twicara ngaho nkakubwira rero sister jewe ndi ngaha tureka ibintu vy'imbuga mbwira normalement ega no biramubabaza vraiment rega jewe birambabaje man kubona umuntu yazanye umuntu akomeye mu gihugu kandi yagize investissement ikomeye mu gihugu twarabonye post naguciyemo ndiko ndavuga cyane mugabo jewe ndafise igituma twarabonye post wa postinze ivyerekeye obere amakori biki byari bijanye kandi biratahurise yuko yari gutanga ikori ariko mu nyuma twace tukora muri staff yabajya abantu uriko urabona byazungurutse gute muri show yabajya abantu niyo waruri kandi wari muri staff yabo ubu naho kandi uriko urabatuka uhagaze normalement ufite ni ucubona ko umuntu ariko ndagukunda mugabo tuze turabaraba ibintu duposta ku mbuga kubera yuko twebwe twaradusohoka tujya mu bindi bihugu nta musi nimwe ndakubona mu Rwanda cyangwa ahandi twebwe turagenda mu bindi bihugu sasa rero ushobora kuvuga nabi abantu muri ico gihugu kindi canke ugashaka kuvuga nabi amnuzenya no yagize commentaire n'umunyarwanda deja ugasanga twebwe tugiye muri bijya bihugu n'abantu bashaka gudufata nabi bivanye na mwene wacu ibintu yagiye kuvuga nabi tuze turagerageza rero mu bintu turavuga tuze turashiramo ikinyabufura sivyo ya twubahane tuze turubahana tuze turashirako ama limite nimba bu influencer ari bu ku influencer plutôt ari byo bimuga nabi nje sinaza ko uwo ku influencer uri kuravuga ibintu byabaye ibintu byatumye igihugu kijya muri crise ikomeye vya 2015 uri kurabizana ubu wewe nkawe nibiba binakuraba deje wewe nibiba bikuraba wewe donc twe turakugira ngo duhe ibintu bihumuriza aba iyo afumutu kibindi vya 2015 ni vyari kuza no iyo afumutu kibindi ivyo bintu cyo kuvuga ngo nta giteramo azo gukorana mu gihugu ntivyari kujamo jewe rero je nta umegamiye mugabo ico kintu kabisa ndigukosoye ko waradekonye ndibaza yuko ni geno cyacu nta kigarukiye kwera iminota yageze murakoze cyane kuba mwadushoboye kudukurikirana turafise yindi topic tuzoisubiramo nta gashavu nasizemo nta gaki mugabo nayivuze nk'umuntu ari muri indasi sivyo ibintu bimwe tuza turaposta tuze turaraba tuze turabishyamo n'ubwenge sivyo ifo yuko tuza turandika ikintu n'umutima wacu apana n'umutwe ntangi nishavu yes utwawe nishavu andikira uwo vyecha muvuge kuri sujet y'ivyo byabaye nyene na cyane tugira kusha dusezera minyoni wacu reka dusezere abakunzi bacu tubabwire twababwiye muri natwo dusoza tuvuga ku bantu babiri ariko ugira kabiri atwitege muri part 2 yes aho nyete tuzovuga kandi tuzomo
See you rero on vous aime mwese turabakunda cyane hama message uwo yega imushikire bien hama je na kibazo ndabizi kuza gupostinga ama article atandukanye mugabo jewe naje ngaha serukiye abanyagihugu sivyo kandi jewe rero suzoraye n'ibintu mposta kuko je urengeje urabizi ebana bazogusanga kabisa mu buterere murakoze